umutunzi yateye ibituga Imana, umutunzi umenga ivy'ijambo ry'Imana ntaco bimubwira, umenga urusengero ntaco rumubwira, uwo arafise ivyaryo, arafise ivyanywa, kandi Imana ntizokwigira yicuza kubera yaguhaye ubutunzi. Eka n'amahoro Imana irareka ibintu bikaba, ikaguha ubwo butunzi ukabubamwo, kandi ikanakureka vy'ukuri utasenga ukabaho, mbere n'imiduga ukabandanya kuronka, mbere ukadandaza ukanunguka ikabireka. Kandi erega burya ntiwihende, Imana ibikurindiriye, irareka ugatunga, irareka ukabandanya bikuyongera. Ikikurindiriye Imana ni nziza n'umuvyeyi mwiza, ikikurindiriye ngo irabe yuko woyigarukako, yuko woza kugira uyishimire ivyo byose yaguhaye, ikakurindira. Hari ikirindira ikabura, ugatinda ugatambuka ukarangiza urugendo utagarutse kuriyo. Rero umenye yuko iherezo rizoba ribi. Hari abatunze aho hanze babuze amahoro kubera atamigenderanire myiza bafitaniye n'Imana. Wewe wumva ukunda kuvuga ngo urakenye, wama watura kukenye, kandi wumva by'ukuri atacu ufise. Nawe ushobora kuba uyu munsi wazindutse mu gatondo atarasyo ufise, gushikira isaha kumbura ataniyo ufise. Nagira ndakubwire yuko bitokubuza kubaha Imana, ni wishimira Imana, uzutuze urindire naho hoba ku munota wa nyuma. Imana ntibura uko ibigenza. Nuze widodombe, nuze wumve utanguye guhekenya amenyo ugirira inzigo abifitiye ibyo bafise, ubona uburenganye ngo ico naco ngo gifise byinshi nticyampaye. Mureke yigire. Imana itamugutumbereje ko aho ntiyohindukira, naho wogira gute ntiyohindukira ngo akwibuke. Ahubwo no kwifuriza kumatana n'Imana, no kwifuriza gusenga Imana, no kwifuriza kugendera mu ijambo. Utuze uturije mu Mana, umwitege, witege uhoraho umutima ucyoroye, witege uhoraho atajwi rikwagiriza ikibi mu mutima wawe. Imana izokugirira neza. Wewe woba ugwaye urembye ugeze ku mfiro, Imana ntiyagomba ko kugwa muri uyu mubiri naho nta kibazo. Igikomeye nuko urangiza atajwi rikwagiriza ikibi. Abamarayika bazoza baguterure bakujane ugende kwiruhukira mu gikiriza cya Aburahamu, umererwe neza. Aho abandi bazoza kubabarizwa muri wa muriro utazima, wewe uziruhukira uri mu ndirimbo z'amashimwe hamwe na Yesu wacu nk'uko yabidusezeraniye. Nimba utunze ntubwishimire ubwo butunzi ngo nibwo buzoguha iherezo ryiza, haba namba. Nimba unakenye ntuhave unacika intege ngo uragowe. Ubukene bwawe nta bubasha bufise ku ngaruka yawe mbi, kiretse ari wewe uvyijanyemo mu kugira umutima mubi canke mu gukora ibibi. Niwagororokera Imana, shaka ubukenye gute, ijuru rirakurindiriye. Igikomeye no kugororokera Imana, ukayubaha, ugakora ivyigomba, uko bukeye uko bwije. Ntibizoraba kukenye, ariko ijuru uzorijamwo nta kabuza.